baramukurikirana. Reka tubanze turamutse rero umwe mu bashoboye kumukurikirana uwo mwana kuva mu ntango gushika muri uyu mwanya n'isaha. Turakwamutse cyane mama. Yego cyane nanjye ndabaramukije. Nitwa Niyonzima Francine. Sengera ku shingiro rya FECABU. Bakunzi ba Roy TV nkuko bimenyerewe kuri mikoro je Delphine yo gusaba ubu tuyaga turi muri province Bubanza neza neza igihanga ku rusengero FECABU muri muri Rugunga turi kuri eglise aho twagiye twumva amakuru atandukanye aca ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook aho benshi bagiye barasoma inkuru y'umwana batoye yaramaze imyaka 5 aho benshi batashoboye kuvyemera abagumye bavuga nti ibintu sivyo ntibibaho ariko nk'abakunzi bacu bakunzi ba Roy TV twahagurutse turava muri studio za Roy TV dufata urugendo rutoroshe ngo dutware umwanya munini cyane turashobora gushika kuri Telegram ngo dushobore kubona uwo mwana utuyaga umwana turi kumwe n'abashoboye kumutora murafise byinshi mushaka kumenya kugira ngo mumenye amakuru do n'indimire zagenze twasabe ku mahafi y'amatelefone yanyu mashine zanyu kugira ngo mwumve iyi nkuru itangaje cyane utuyaga turi kumwe n'umwana turi kumwe n'abamufashije kuva mu ntango umwana gitorwa gushika n'uno munsi ari gukora umukurikirana. Reka tubanze turamutse rero umwe mu bashoboye kumukurikirana uwo mwana kuva mu ntango gushika muri uyu mwanya n'isaha. Turakwamutse cyane mama. Yego cyane nanjye ndabaramukije. Nitwa Niyonzima Francine. Sengera ku shingiro rya FECABU. Mama nkabasanzwe uwo mwana mbona twicaranye hano bamuzanye kuwa mbere ku mugoroba mw'indwi tumaze yari umwana batoye kubarabara icyari kimutunze byari byatsi kandi yaratunzwe n'iburyo hasi micanga hanyuma Imana ikiramuzana ku ishengero iciye mu mbonera kure bamubonye aho bari baramutuzanira uwo mwana yarateye ubwoba ko mumubona yicaye uko suko Imana ihabwa icyubahiro twarasenze uwo mwana bamwe bakadutera ubwoba nta mwana yari amaze imyaka 5 yarapfuye ngo n'umuzimu mwebwe muzaba mugira ibyago ariko Imana ni Imana umwana uko mumubona uko kugeza ibimenyetso twagiye tubona amaguru ntiyagorora ariko amaguru aragororoka kandi basaba ibyo kurya uwo mwana rero aho tugeze no kudusengera ni muzima n'atavuga n'atatambuka ariko arashobora no kuja hanze ashatse kumwanda mukuru hanyuma akatwereka ibimenyetso umwana n'abaje kumuraba nk'uko ashobora gusaba n'icyo afungura kandi umwana icyo dushima nuko mu vyizigiro Imana iriho burya rero ayicaye ngaha no bari karasaba ibyo afungura icyo twabasaba nuko murabe ikintu mushobora kumufashisha kuko n'uduhuzu yambaye ngaha ariho umuvyeyi yashishikaye kuvuga ko ari mama wiwe araseruka cyane nico kimenyetso mubona bimeze gutya hanyuma rero turabaterereje kugira ngo murabe ikintu mushobora kudufashisha ngaha kugira ngo bikunde aronke icyo ashobora kwambara cyane gufungura hanyuma ibisigaye turabashimi. Okay, mu bisanzwe hariho abantu babonye inkuru bakibona kuri Facebook bavuga nti ibi bintu nibyo gushikuza sivyo nico cyakini duhaguka turashika ariko nk'abamaze gushika twebwe abakozi ba Roy TV uko biko tubibona aho umwana atafise amafoto bakimutora ariko ararisha ibyatsi hari abayishi bayabonye uno musi maraka umwana bigaragara neza ko yitayeho n'abakozi b'Imana umwana asa neza bamumesuriye ikintu bimeze neza nkuko muriko murabivuga rero yatowe ari ku musozi ariko amakuru twagiye turumva nuko umwana yari yaciye imyaka 5 yarapfuye eske inyuma yo gupfa inyuma yo kumutora nta bantu bashoboye kuboneka bazavuga nti umwana yari kwanje hoho byakurikiranye gute? Yego babanya kubahwa barabonetse haheze umunsi umwe wa kabiri twagiye tubona umuntu aza avuga ati je ndazi nyina w'uwo mwana yamubuze aba ku Musenyi tunaje nayo namakiriye ntazi yaje ni yava mu nyuma bambwira ngo nyina we aba ku Musenyi yari yarapfuye nyina we araza aravuga atego je narabuze umwana aravuga n'amazina yuko yitwa Barutwa nayo Dondive hanyuma cyabihayuye ko uwo muntu arageze igihe n'ubu tuko turabivuga kubera tuko turabivuga ari ibintu by'amangitengete murabona umwana ngena ciyamera hanyuma bimaze kugenda uko umwana baramubwira ati andika izina ryawe nyina rya mama wawe yakuvyaye amaze kwandika yatwaciye dusanga iryo zina rihuye n'iryo muvyeyi yari yaje kumuraba ibisigaye biriko birakurikirana turacarindiriye Imana ikirubanza
namba bizogaragara ko ari uwundi bavuga yava ku Gakenke canke ari uwo ku Musenyi, ubwo n'ubufinda Imana iriko irakora. Kandi ico dushima uko ijambo ry'Imana riva ku mutima w'umwami uri mu kuboko kw'Imana, nibaza neza ko abajejwe ivy'intwaro bariko barabiraba ukuntu bazobikurikirana, kandi Imana ikorana nayo muribuka na Salomo ngene vyagenze. Bisigaye rero twagiye dukurikirana uwo wundi na ntituranamubona, nubwo yaje ari ibimenyetso bibonekana atari vyiza byabonekanye ku uwo mwana. Inkuru ziko ziragarukira aho nejo bamye ngaha nakubaho peji akurira ngaho Igihanga n'abandi bari baje barabikurikiranye baravyumva ukuntu bimeze, bimera nk'ibidadanye. Undi mu mwanya uwo mwana aravuga n'izina bagenda batahanye, ibisigaye bazobikurikiranira imbere. Gusa icyo tubasaba ni kudufasha mu ivyo, twebwe ngaha ni nko kwa muganga twakirikije, hanyuma ibisigaye umwana niyatora ubwenge akamara kuvuga iyo yavuye Imana izobitatuye. Okay, muravuze yuko neza iyo mufashe nk'akanya nuko muravuga uko byagiye birakurikirana umwana binashira acagira ikindi kibazo, hoho ntabwo bamufise kazohava amera nkuko yari ameze, bivanye nkuko twari ko turayaga yicaye atwereka nkuko abivuze ko ashonje, ariko ubu nyine aciye tubona aryamye. Ntabwo bamufise ko bizova bihinduka agasubira muri leta yahozemo kera akongera gusubira mu ishamba nko kurica ko tubona ko aciye aryamye ubu nyine. Oya, ivyo ntibishoboka kubera tugerageza uburyo bwose n'ibyo by'abavyeyi tukabihora, hama tukamwitwararika mu buryo bushobotse kugira ngo tumube hafi tumuganirize mu bintu byo kumutwenza no kumwibutsa, uko umuhaye na telefone ashobora gusamarira ko n'ibyo akavyiyumvira ntashobora kuvyiyumvira, kandi umuhaye ibyo kurya ukamufungura ukamuba hafi gusagira ikibazo ariko arumva ngurya niwe mama uriya niwe mama. Ivyo rero nizo ngorane. Sawa. Hariko ngene ushobora kumvuga ati harimo kamitende umwana aratanguza ararekana ibimenyetso bigaragaza ko azohava yoroherwa, mbe k'umwana ababonye nta muntu bashobora kubona ukabona ko mega yamwibutse canke ico umubwiye gukora ati kora iki akagikora? Iyo abonekanye nk'abantu bivanye n'ukuntu abari baramutwaye bamuyerereza, urabona nk'uko bavuze ko no mu Gahwazi ngaho nyene yuko ngo muri Mpanda yuko ko bari bamubonye bakamutora, nk'uwo muntu yamuranze akamurangira uwo Munyamusenyi yamutoye nyene nk'uko nyene, hama urabona n'abandi bakamubona uko ntawe ubizi ukuntu baba baramubonye. Umva abonye umuntu akakubwira ngo namumenye canke sinamumenye, ariko umubajije none we wahora ubahe akwereka ko yaba aha. Umubajije ati none wari umaze y'ibihe bingana iki, akubwira ko ari imyaka 5. Kandi rero mucamake umuvyeyi wiwe yavuze ko yari umwana akihari yari amaze imyaka 7 iriko irarenga kwa amezi, amara imyaka 5 naho mucamumva imyaka yaragezemo. None umuvyeyi wamaze kuboneka yitwa Kamuvyara yasanzwe bamuzi, kuko hari ibyangombwa biba byerekana neza ko umuntu bamuzi, haba impapuro zo muri komine no kwa abantu bari bamuzi mu kibano canke abavyeyi bazi ko nta muntu yakubagira umwana wiwe. Ivyo byose ashobora kuvyerekana byemeza ko umwana by'ukuri yari yarapfuye ahubwo bari baramubuze. Ego kuko bibonekana n'umukuru w'umutumba ejo yari ngaha, kandi n'ababanyi bari ngaha, kandi baravyemeza n'abari barabonye uwo mwana baraje kumuraba baramubona baravuga ati twe turemeza ko umwana ari wacu. Mbaro nuko byagiye bikurikirana. Numva yuko ni inkuru nk'abari kunzi ba Loti bako marayikurikirana, ni inkuru itoroshe uri kora byumviriza utashoboye gushaka kuri tele ubibone. Ubu mwana tubicaranye no washoboye kumutora turi kumwe, vraiment hari abantu gikekerana. Ni inkuru y'ukuri rero kujya twabonye ku ma Facebook ribaza ubuhoho mashobora kuvyemera. Nyuma y'ivyo yavuze nti uyu mwana ari mu buzima ngaha arakena nico gufungura nico kwambara, harimo abantu mufise impuhwe. Numva yuko inkuru ari inkuru ikomeye cyane, abantu ko arasaba n'ubufasha nkamwe mushobora kuvyumva muri benshi mudukurikirana aho wowe uri hose. Urumva ko iyi nkuru udashoboye kwicarika ngaho uyisanzagize n'abandi bayumve, ushobora kugira ico woterereye umwana ashobora kuja gufungura, kuko ni gitangaza Imana yakoze. Umwana bamutuye arisha ivyatsi arya ivyondo, akuno munsi wana hari yanatweretse tugishika kashonje. Harimo abantu mufise umutima w'impuhwe mureko kwa mwubwira ico mukoze uyu mwana agashobora kwitabwaho neza kugira ngo azohagare n'imbere y'ishengera shima Imana. Muvye tobise ikibazo twashaka kubaza, hariho abantu gushika no munsi bakizera ibintu by'amashetani n'ibindi, ari nabo baba baragize ubuhara kugira ngo umwana ashobore kwa yopfa gushika no munsi akaba ari muzima. Wewe ubabwira iki? Cyo nababwira ufindo gagiye gukora
unumvikana nka se wiwe yaravuze ati jewe narabuze umwana amaze imyaka 5 yarapfuye tari ikimenyetso cyerekana ko ari umwana w'iwanje amazina arayavuga tudusanga sanamu wa muntu yavuga kandi ikindi geretse aravuga ati jewe muraraba mwana nabuze yarafise inkovu ino mu mbavu mu mugongo turavye umwana niwe yaciye atuyerekera imana itanga kenge turayibona ko ayifise yanga mu mbavu mu mugongo yego naho bimeze uko ashobora kuyibereka nuko tubona mega byongeye kuhinduka ariko nta kundi kuko ari n'umunyesha makuru yageze ngaha arayibona ama ibishobotse nawe kwizera imana kuko ndazi neza murazi ibyakoretse i Karumeli kuri Eliya n'abakamenyi imana irerekana ukuri kwayo nibi mubona ngaha ni kubwo abantu baheje ivyabo ari nabo turi kumwe ngaha baheje ingo zabo kugira ngo batabare barabukuntu baba hafi nibaza ko atereje n'ayandi mashengero kugira ngo adufashe kuko Pawulo yavuze ngo mikoranire imitwaro yanyu mubone gushikana benshi nico gituma rero tubateye akamo mwizere ko imana ihari kandi ko ishoboye byose mubandanye murabe tugeze mu gihe cyeretse kuko nta cyanyegeje kitazogaragara ngo kije habona cyane hari amakuru twashoboye kuronka mu maji twagiye tumva aca kuri Facebook no mu magroupe yo kuri WhatsApp yavuga ko habonetse uwundi muntu wo mutamakazi gaza mwemeza akavuga ngo n'umwana n'uwi wanje ariko ngo akaba cyane ibyemezo yashobora kuba yari afise bigaragara ibyo bintu byarabaye ibyo bintu byarabaye kubera n'uwo munsi baje ejo nigeze ahamunyura niba rumekana n'abantu baravuze none ko yavuga ko ari uwiwe batigeze agaruka bibonekana ko ariwe yarangize n'ibyo bintu babona ko ashobora n'umwana ariko arahunga kugira ngo bikunde ariko ibyo ntibidutera ubwoba imana yacu ni imana kuko kuno musozi imana ihakorera ibitangaza kenshi igenda iherekanira n'abavuye na hehe bakahakirira ntabwo badufise nta ngorane ariko gikuru ntidushobora kumwibutsa iby'uwo muntu kuko n'igihe uwo munsi azi uwo muntu arimo amagitegeto umwana yarasizingamira nk'uhaguruka ariko bamaze kumwigiza hirya cyarongera aragenda nibaza ko ari ibyo bisigaye nabyo no kutwibuka nk'uko twabibamenyeshe ariko mwizere ko imana ihari usenga udatekeranye imana ifite amasezerano yasezeranye hanyuma turabashimiye imana ibahezagire ibongera umugisha uko ijambo ry'imana rivuga Yesu ariko atuma bigishwa yarababwiye ati mugende mukwize izi nkuru mu mahanga kugira ngo benshi bemere ko ndiho abemera kandi mubatize mu izina rya Data twese n'igihe umwana mujya muhemuyera kandi ati muzojya icica ntaco kizobagira ibi ni bitangaza imana iri kirikorera kugira ngo abantu bemere imana iri okay bakunzi ba Royal TV twamaze babwira nti iyi si irimo byinshi kandi imana iri kukivira cyakora abana bakozi b'imana twasanze ku rusengero baganiriza gusengera umwana agaza kumukurikirana ariko turi mu makuru yo kutubwira ibintu byakurikiranye ko imana bishika akaba nk'akangahindutse ariko aravuga nti imana ishoboye byose wowe uri mu kibazo wowe baza ko ibintu bidashoboka ibintu nivyo turi kuri terengera murabibona mwese dusabire ko nawe aho urusha no usengera uyu mwana usabira nawe abakozi b'imana muheza gudasanzwe bakozi kwa gikomeye nyuma y'ivyo umwana hari ibyakenera turasaba n'ubufasha muri ico mwokozi aha turi mu ntara ya Bubanza ni Gihanga urushengero ni Fekabu ku mutumba ashobora kubabwiragira ngo nuwogira umutima kuza gusuhuza umwana cyakora abakozi b'imana aho bari ashobora kwa yohashika taza kumusanga nimero ya telefone aze kuyishirako kugira ngo wowe ufite ico cyose woterera canke wokora canse wobaza kubwa ya makuru uzoshoboye kuyaronka mama woni ikintu wosaba abakozi b'imana abashira hamwe akora ivyabo ndetse n'abandi bantu b'impuhwe bafite umutima wo gufasha ikindi woshobora kubasaba ushobora gufasha kubwira umwana ikintu nosaba arakenera gufungura cyane n'ubu twicaye ngaha yaberetse ikimenyetso cyo kurya cyo gufungura arakenera uduhuzu yambara arakenera n'agasabune arakenera no kwisiga ahejeje koga nsaba amavuta akasaba ubundi kabambira ariko aratsinsaba aragerageza gukora amasiporo kugira ngo arabe umuyova hasi birakunda wakatambuka oya nibirakunda mugaba hatorika amambiri z'abantu avuga ngo azirose yohava atambuka cyane cyane n'uwabonye amusaba n'ikintu cyo gufungura ariko ntavuga ariko atanga ibimenyetso babaje cyane reka twashimire ku mwanya maduhaye turabashimiye ku mwanya maduhaye twaganira yego nimero za telefone nazo mushobora kudufashirizako
ni 62 hanyuma 74 52 86 nibaza icyo kintu kiramutse gishitse ahantu dusanzwe dukorera ibikorwa by'Imana nahanye ishengero rya Fekabu Rugunga komine Gihanga ntara ya Bubanza. So reka tubashimire cyane bakunzi ba Roy TV, ni ibintu byari bigoye kwemera utashoboye kwishikira ariko twe twahishikiye ibintu kandi bitangaje cyane. Tumwe twibutse ko Imana ikiri ku ntebe ikirakora, we wizeye amashetani uteshute usenge wihane. Ikiri cyagiye twagiye twagatazo bitangaza bisize ubwenge, ibintu rero bitari bigoye kubitaho utayibonye. Tubasabe rero muze mu hafi ya Roy TV mumenye byinshi bitandukanye, kuko nk'inkuru nizera ko mwese mutari muyizi ariko no munsi mushoboye kuyibona. Turabashimiye cyane kandi Imana ikomeze kwahezagira, kandi twizere ko tuzokumva n'inkuru nziza umwana akatambuka kikorwa ngiye kubikora neza. Murakoze cyane.